Yes, ni BWIZ for the first time mu kiganiro ingabirano yanje. BWIZ, here we go na kabombo twagiye Mr. BWIZ. Ewe mwiza wanje, esukumuri mwiza pe, esukumuri byoshama. Oga, namba nipfuza yuko wambera kwimye, najenga kubera kinge, kuko wamuri top top, ukamanu turungo, ngaguma muri mutbe, nanje bikanyica. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM. Ikiganiro kigufasha kumenya za talent nshasha nana kumenya za talent zimwe nk'iza ba BWIZ zimwe zinyegeje zimwe bagukorera indirimbo ukavuga ati naba Nigeria cyane. Yes, ni ikiganiro ingabirano yanje kiracabandanya. Ni nyuma yo kwakira Jad Muzika akubwira kana tugarutse na BWIZ akubwira ntaso bazogukoma amadola uzoya nkomanana umve cyane n'umuhungu atabumuko oya byose ubiraba ubu byose bireme. Yes, ni BWIZ indirimbo yiwe ntaso niyo ndirimbo tugiye kugaruka ko cyane. Ni BWIZ mu kiganiro ingabirano yanje. Ni BWIZ for the first time in the big house in the town. Ni BWIZ kuri 90.4. Ni BWIZ hari anye kuri West tukaburungu IREBE FM kaburungu.com. Ni BWIZ kuri radio mvizwa n'andi maradiyo. Ni BWIZ yaririmbye kwa je. Ni BWIZ yaririmbye akabombo manu y'umujama. Izi ndirimbo ziwe uko ari zibiri kwa je na kabombo akiziririmba fise umugenzi wanje yitwa Franiki ahari hose ariko aratwumviriza ubayubaho yanyumvisha ati mana umviriza iyo ndirimbo kwa je urazi kintu namubajije akabombo pito namubajije ati mana ni ya Afrika Afrika uramo ati mani warasaze tuyo n'umuhungu wo kwa Ntare Rugamba kabisa mu Burundi. Yego. Yes, ni BWIZ ku ndirimbo yiwe ntaso araje atuganiriza byinshi bigiye bitandukanye ku ndirimbo yiwe. Araje atubwire ku muziki wiwe muri rusangi, araje atubwire kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko arategura ku muziki we muri rusange. Araje atubwire impamvu yahisemo kuja mu muziki. Ni BWIZ ku nshuro ya mbere muri IREBE FM nana. Yes, neza tumwakire gute? Tumwakire na kantu kaka kapela kwa kundi aduterera iyihe gabashe Bego zose zindoshe. Urumva ndabuzi iyo atugirira akabombo. Yes, ni BWIZ for the first time mu kiganiro ingabirano yanje. BWIZ, here we go na kabombo twagiye Mr. BWIZ. Ewe mwiza wanje, esukumuri mwiza pe, esukumuri byoshama. Oga, namba nipfuza yuko wambera kwimye, najenga kubera kinge, kuko wamuri top top, ukamanu turungo, ngaguma muri mutbe, nanje bikanyica. Kubera ko ngukunda, kuko my pretty woman, uratesa sana, kuko sosa nga pombo akabombosha. Baby you do me in my mind, baby you do me in my mind, kuko sosa nga pombo akabombosha. Umvi George man, umvi George nana biherera muri stu
Hewe. musabe ngo plus de 157 yes ni BWIZ mu kiganiro ingabirano yanje ni BWIZ ku nshuro ya mbere araje muri IREBE FM ni BWIZ amaze gushira indirimbo nyinshi zige zitandukanye hanze ntaso imaze amezi anako imisi ine murantunga ni kwaje imaze amezi 8 ni akabombo imaze umwaka guys uyu mutipe ari so talented sana yes BWIZ umeze fresh abana ameze fresh namwe natwe ni bon sawa. amakuru yawe abana ni fresh kabisa ndaho ndashima Imana ajya na mugenzi ufise w'umumusulman twoja kuraba uyu munsi asha bagenzi b'umusulman waruzuye deja n'ubu oyi baba bariko baraturondera baba bariko barabarondera ati muri hehe kwa taso tinaso kabisa abana ndaza kuvamo PM kabisa ubu tuvugana ndi muri IREBE FM yes ni BWIZ mwamaze kumwumva BWIZ uturamukiriza abantu bariko baradukurikirana hariya kuri 91 n'ibice bine so ndaramukije abantu bose ko baradukurikirana abantu bose bakurikirana radio IREBE FM batumire n'abandi kuza kuyumviriza ko ni radio nziza cyane gose yes mwamaze kumwumva ni BWIZ ni BWIZ nyene indirimbo ntaso ni BWIZ nyene indirimbo kwaje ni BWIZ nyene akabombo ni BWIZ turi kumwe ngaha in the big house in the town kuri 91 n'ibice bine ni BWIZ aje tuganire ku miziki yiwe ishika kuri 3 aho ubona yuko akabombo yagiriye na acoustic version ewa ibintu abaramavuta abajama barategura mani abana bafise kazoza akabombo imaze umwaka ayishize hanze ariko aravuga ati uko biri kose abantu barayikunze reka ndabashiremo aka acoustic ikasubire ndabahe yes ni BWIZ aje kuri indirimbo yiwe ntaso ni BWIZ turi kumwe uyu munsi BWIZ kubatakuzi BWIZ n'umuntu ki BWIZ yitwa gute ku mazina yahawe n'abavyeyi BWIZ avuka hehe ni BWIZ mu buryo burambuye utwidondora Mr BWIZ BWIZ ku mazina nahawe n'abavyeyi ni dushime derrière d'autres hama ndi umunyeshuri ndi umu artiste w'umurundi sinumva ibindi noneza ko kwivyo n'ibindi nyene biriko biraza mu minsi n'ibindi umuziki uzogu apart y'umuziki hariho n'ibindi bintu nyene umuntu aba ariko aragerageza gukora bindi yes ni BWIZ ku mazina yiwe yose yahawe n'abavyeyi ni dushime deri ni dotri ariko umuziki wamuhaye BWIZ ikibazo canje ca mbere kiragira kiti BWIZ rero vyagenze gute yitwe BWIZ umuziki wamuhaye BWIZ bigenze gute bon ni surnom nakuze banyita mu quartier turiko turakina umupira mu quartier bakunda kunyitwa ngo BWIZ gusa rero bwa mbere bakirinyita sinabikunda cyane gose mugabo mu nyuma nyene ndatinda ndisatales yuko ari izina nyene bategezwa kunyita nkuko aribo babishimye mu nyuma rero maze gutangura umuziki kumva ko notangura kuririmba like niga nko muri 6e primaire niho natanguye kwiyumvira ku kintu c'izina buke rero cyamvuga ati reka ngo miziryo nyene ahubwo ngerageze kujya exprima mu ndome z'izina ry'iwanje like iyo DA rero ni d'autres kubera d'autres ni DA auteur numva ni DA siniro ndarima ama BWIZ nayo barakunda ko wizi n'umurozi kandi abantu benshi tuzi bavuga ngo ni wizi like nibarije ati buryo ushobora gusanga ndi wizi mu bintu nk'ibyo n'ibyo zoba nkora gusa rero mu kwidiferenciya nabo kubera abandi bose ni wizi no kuvuga ni wizi ni cyo gitangura ndavuga ati sawa urudome A niko rudome rutangura kubera ni A B C D ngo sawa reka je ni difference nabo nibera wa kabiri kunzi nyuma yabo hariho benshi bawizi tuzi bakoze amateka cyangwa BWIZ urumva izina BWIZ iyo ryavuye bari
mbega umwana sha. Yes, ni BWIZ turi kumwe mu kiganiro ingabirano yanje. Ni BWIZ araje atubwire vyinshi bigiye bitandukanye ku muziki we muri rusangi. Tukiraho nyene BWIZ yavuze ati watanguye kumva yuko woja mu bintu vy'imiziki ukiri 6e, mbega 6e vyaje gute? Wari ufise indirimbo maze kwandika, wakuye inspiration kugira umva ati je ndashaka kuja mu muziki, kubera ko twumva yuko bwa mbere warakina football. Vyaje gute rero ku buryo uva muri football uje mu muziki? Inspiration yavuye kugira uje mu muziki? Bon, je navuga ngo football sinayikunda cyane gose ku buryo bw'uko nayo kuvuga ngo bon kwari kujya ko mu quartier nagahuka abandi gusa narikina tu bisanzwe. Gusa umuziki narakunda narakunda kubona mama aja muri chorale. Mugabo urumva nkakunda nyine nkabona ko ndiko ndakunda indirimbo zimwe zimwe, indirimbo za kera za Rampatina, za Davido. Ugasanga ndazikunda cyane, ndazisubiramo no sara za ba Medi. Ndavuga ati sawa, bon ngenda ni adapta nyine nkuko nyene. Rero nkishika 6e ndibuka 6e bagaze no kuba dukunda gushwana na mama. Akunda kubona mu kayi wanje nkunda gushafara iririmbyi. Arakunda kuba ama pre-musique bagasohora ama affiche ariko basabi bafizo. Ugasanga nabacapye mu kaye bien. Ugasanga yene ndumva ko ari ikintu kindi mwore nabona umengo ni ibintu byinshi gusa sinari bwahumuka amazi. Like mu nyuma rero ngira hari nko mu mpera za 6e deja ngirangije mu windwi. Rero novuga ko indirimbo ya mbere nayanditse niga mu windwi. Muga natanguye ibintu byo kumva ko no irimba niga 6e. Rero ngeze mu windwi niho nanditse song yanje iyo wanje ya mbere niga muri Don Bosco. Niho nayanditse gusa sinari capable yo kuvuga ngo ngende ngo muri studio. Byari kugorana kubera narabona kataho bijanye ne. Kubera gusa nari nsanzwe nkunda ikintu cyose cyerekanye n'umuziki, like gutamba. Gutamba rero nibyo naciye nkunda cyane gose ico gihe. Ubwa nkumva ko n'umuziki no ukora. Gusa sinabona igihe rero. Ico gihe niki ndiko ndabona no munsi. Yes, ni BWIZ aratubwiye urugendo rwiwe rwo gutangura umuziki. Uratubwiye ati indirimbo yawe wayanditse ya mbere wayanditse uri mu windwi, mbega niyo tubona ijya akabombo canke yo warayanditse uravuga ati sindayi reka mba ndayireke uko ndabona ntiraja ku rwego rwo mu ndirimbo nosohora? Oya, bon kijya gihe deja kijya gihe twari dufite indirimbo dukunda. Kijya gihe twarakunda Inyamerika, tugakunda indirimbo z'Intanzania, yego ingande. Wasanga zitandukanye cyane n'izi turiko turabona ubu. Gusa kijya gihe indirimbo nandika wasanga ari nk'indirimbo za dancehall. Usanga indirimbo zigenda kujya mugabo urumva usanga yene ari ibintu ubona ati hari ibi bintu kweri sinzi kabisa. Mugabo urumva ni bukebuke. Yes, turaje n'urugendo rwawe rw'umuziki. Uratanguye kwandika, uravuze yuko wanditse muri studio ya dance, ariko ubu turigerageje kumviriza uri muri R&B. Vyaje gute kugira ngo wilokalize vuga ati jewe rero ndabona muri studio ya R&B niho mbona ishobora gutangamwe message yanje gashika? Vyagenze gute kugira wisange muri R&B? Bon, jesu novuga ngo ndirimba R&B gusa. Harandi mastile menshi wowe kuririmba. Kubera nsanzwe ndi umuntu akunda kugerageza ikintu. Kuva iyo myaka nandika indirimbo bisigura ko fise experience mu kwandika. Iyo nicaye ego hariho style usanga zinyorohera cyane. Shobora no kuba ndi ngaho yaho nyene nkandikira aho nyene. Muga izindi zisaba kwicara gusa sinabaza ko hariho mudiho numwe nko kwandika mu indirimbo. Yes, ni BWIZ neza ariko araza mu rugendo rw'umuziki. BWIZ yavuze ati naratanguye urugendo rw'umuziki ndi mu windwi neza. Watanguye rero kubigira nk'umwuga ryari, nko kubigira nka profession ryari, uvuga ati ubu rero ewana ndabigiyemo rero bien sana? Bon navuga ko narabishatse mugabo harabaye niko akundi nyene Imana ishatse kwikorera ibintu byayo. Ivyikorera nyene mu buryo budatahuwe. Natanguye
ndibuka naragiye umunsi wa mbere muri studio ngimenyana n'umuproducteur yitwa CPG. Sasa ndavuga ati sinabaza ko Ngozi basi siniyumvisha ko Ngozi ashobora kuba umuproducteur twokora n'indirimbo nyene umva ko ndi satisfait. Mu gico gihe rero ivyo byose nabivuga nta budget na ntoyi narifise yo kuvuga ngo nokora umuziki. Wowe ubona yuko abaproducteur b'Ingozi baracari hasi donc ubwo navuga akeneye navuga kuvyo nabona kuko namye shaka ibintu biri big mugabo nakabona ati uburyo bw'ibintu ni hatari mugabo rero navuga ati sawa reka mbanze kwaza imenyereza ama studio yabo ndayinjiye kuko nabifise umugenzi bakorana twigana mugabo nkagenda muri studio nkaza ndarabuke buke aratinda ide ya mbere yanyizera yari kakora cover y'indirimbo ya Bruce Melody na Kenny Soul hanyuma arayikora sambwiye ati indirimbo shamwe verse bongera ko ari kugira nyene yumvirize like kungene ndirimba ko yumva nyene ari gushaka kunkorera umuziki nanje rero nategerezwa kuririmba bona mumva ari opportunity yo kwiyumva basi kungene bimeze agenda yiririmba ebana fresh kwera amajwi yaza neza gusa rero byose navyize rero yarambwiye ati man iboro bimeze fresh ijwi ryaje OG mugabo jewe ebana sinavyumva kabisa hama mu nyuma rero niho baciye bategura competition iyo studio nyene ari competition yitwa Victory New Talent Competition barayijamwo mugabo rero nagiye kubimenya kubera batangiye kugira amavote kuri Facebook Instagram hanyuma rero bashobora ndaja muri competition mugaje ngenda ngo hasigaye umusi umwe kugira competition ihere rero gusa urumva ko nari sanzwe hunda kugira ibi ndarakunda ibintu bya rezo sociale gukoresha amapage nari sanzwe narabimenyereye ebana naraye ijoro ryose nicaye ebana usaba abantu bakuvota kabisa ebana shandabuka kabiri mu mavote shandajare muri competition turakompeta harimo abandi benshi nuko ntibuka igitigiri hama turakompeta turaja muri demi final turaja muri final mugare muri za demi final kubera like aho kuboro babahamagara ndashobora kumenya ngo jewe nabaye wakangahe canke ngo naririmbye neza canke nabi biba bigoye kugira ubimenye ahavuga ati tibi bintu nibiki gusa rero uri watwara indirimbo atari yundi muntu watwara indirimbo yiwawe yuko icyo gihe muri demi final naciye composa indirimbo y'iyo studio nyene ndayiperforminga rero duhereje kuririmba jewe bansomye ubwa nyuma ariko baravuga ati jewe bimeze gute naragize ubwoba sana bavuga ati competition iragoye gusa rero usanga nashitse muri finale ndagatire finale hageze aho gukora finale rero twaririmba live live ku vyuma twakoze na competition rero turaja muri live turapambana competition ndayitwara naje kuyitwara baca banyemerera kunkorera indirimbo zitatu na video zibiri hanyuma ndagenda ndakora indirimbo mugabo ikintu ca video kubera umva nabona bari video nashaka nari kuyikorerwa n'umuntu byitwa ko twigana naje ubwanje size bwabo nakoze video video shaka sinumva yuko nyene ubu nokora video abazi indirimbo ca ndayibika ngaho oyi tamare kuko indirimbo akabombo yaramaze amezi menshi kandi umva imbere y'indirimbo akabombo hari izindi ndirimbo na recordinze zibiri mugabo zaraburi birogero ntitwazibandanyije mugabo twaciye dukorera kuri akabombo mu nyuma kubera niyo na recordinze mu nyuma izindi zose twari twatanguye kurikodinga twarakunda amatara yarashika tukazihereza hagati rero umunsi ukurikira cagaruka azanye iyindi ndirimbo nabatseka tuyikore indirimbo buga ko muri 30 minutes twari duhereje kurikodinga vyose yes hanyuma
tusha turagira turayibika indirimbo yamaze nk'amezi ari muri studio mu nyuma muga kubera video bariko barabwira nkore nabona ati izi video ahubwo je mumpe basi ndazikoremwo ama audio kugira ama stock kubera nabona ko dushobora gukora ikintu ata quality gifise kandi kuja guhabara ikintu kidafise quality kandi ukeneye gutera imbere biba bigoye hama mu nyuma rero ca ndaronka abantu ushobora kuvuga ati sawa ngo dukorane kubera bumvise reka hari igico ushobora gushikako hanyuma turakorana nyene neza guhera ku ndirimbo ya mbere gushika n'ubu turi kumwe. Yes nuko n'urugendo rwa BWIZ kuva mu ntango araje ku kabombo araje kwa je araje ntaso. Reka tugaruke ku ndirimbo ntaso yawe BWIZ. Ni indirimbo imaze imisi igera kuri 5 ushize hanze iri ku rubuga rwa YouTube. Ntaso ni indirimbo wakuye inspiration, ni indirimbo wiyumviriye gute? Bon, sinavuga ngo ni indirimbo ngo inspiration yavuye ngaha mugabo ako bora je bivanye na situation badimo yandika indirimbo ijanye niyo situation nyene egi babazi bisi ndi muri vibe badlari indirimbo yene ya vibe nyene uko nyene yes nana je ibibazo birambanye byinshi kabisa. Indirimbo ya BWIZ uriko si iyo ntaso yonyene uriko uraba n'izindi ziba zifise akantu zisangije biboneka ko BWIZ yaje mu bintu azi kandi ashoboye ariko niko ndaraba indirimbo ntaso ni indirimbo biboneka ko yashizemo akantu kiswa gafaranga uravye ama image uravye ibibanza yakorewemwo ndetse uravye n'umudirector ari we Landry naguciriyemo uravye ikindi kintu wabonye ijya BMW ama asia model ijya ugira uyibone muri Afrika nukuri kw'Imana sinzi niko ndabaza gute gukorana na Landry turabizi yuko n'umuntu akora bikorwa avuga ati uyu muntu vraiment akora ibikorwa vyiza. Mbega BWIZ uravye image canke video ya mbere yakoze akabombo ni inye ntaso imaze imisi ine gusigiye kuri YouTube channel yawe. Mbega BWIZ afise abantu bamushigikiye, abantu bamuri hafi, uracari muto bimeze gute? Niko nyene nabivuze ati ndafise abantu dufashanya like bisanzwe mugabo umva ntibivuze ko naho uboneka ubundi tutokorana mugabo urumva yene baragerageza bakainvestisa nyene ko mu investisa bategerezwa kubikora kugira nawe ugire ico ushize ko nawe ugire ishungukira ko nta muntu azama gufasha for free uko nyene wawe cyane gose. Indirimbo yawe BWIZ iboneka ko nkuko nakunda bivuga ko iri mu buryo bwinshi n'utu du challenge wahuye nayo uri kuriko. Challenge nahuye nazo nuko kwanza audio yaje guteba audio yaratevye gato kubera mix na mastering yakorewe kwa gigabit byari ikosa giwe mugabo byari ikosa gyuko twari guhiga umusoliste rero dufata umwanya ivyo byose kandi nawe ugasanga afise ama projet menshi muri iyo bise karasohoka biragorana ama kuri kote ya video nayo amahera nyene urabizi nyene ko yamara iso bisaba witonde ugapambana ukuntu ugategura ibintu byinshi usanga nyene uri stress rero struggle nyene ugenda urahura nazo kugira igikorwa nyene neza gihera gushika ku munsi wa tournage hose nyene struggle ugumuzibona Hatari. Yes BWIZ araje mu muziki ni BWIZ dushaka kumenya ni yihe ni kihe kintu azanye mu muziki kubera yuko uri mushasha mu muziki uvuga ati je ndazanye iki kintu ndaje guhindura iki canke ndaje kongeza kwiki ni kihe kintu monoti iki kintu cari gikenewe mu muziki ndundi abakunzi b'umuziki ndundi baze bakinyitege ko jewe. Bon ikintu gihari abari byo barundi ikintu bahanura kwanza cambe tutagiye kuri kote ya promotion cyangwa kuri kote y'ama media ibintu nk'ibyo aho hose aracari ingorane abari byo barundi tuzi bateye imbere mugabo baribagira ko inyuma hari abandi batoyi bakeneye gutera imbere ko deja mu Burundi twe twenyene dushobora kuja mu muziki
ntawe wavyize nta notion na ntoya ufise kandi ugaca usanga mu bindi bihugu ivyo tuzi usanga umuririmbyi wese ari capable yo gusohora indirimbo like karirimba nkuko tubibona ugasanga n'umuririmbyi ashobora ari capable ku performinga music live abonyene mugabe ivyo bisaba kuba waravyize ugaca mw'ishuri ari impano nyinshi rero dufise numva ntibaravyizera cane gose ubamenye ko umu artiste ategerezwa kwiga gukoresha imbuga amenya ko indirimbo yewe itegerezwa kudanazwa ku ma digital platform kandi naho hava n'amahera menshi hanyuma akamenya ibintu bya music live ku buryo bw'uko ushobora kugenda muri concert ikomeye nko mu Burundi n'abarivyi bagenje tumusanga tutariko turaja mu award akomeye n'abarivyi bake bari capable yo kuririmba music live nyene tubona ya bien kandi rero nawo muziki wa mbere uryoshe ugasanga nyene yamba ari kwandika ibintu nk'ibyo baravyiga rero ico kintu kiracabuze mu Burundi kandi urumva umwanya wo kubikora uriho mugabo bisaba ko turonka support iyo support rero ahantu cibera ingorane ni kuri kote ya promotion turakeneye kubona aba promoter bari internationale aba promoter ashobora gufasha umuntu like atarinze kumubwira ngo amuha akanoti ibintu nk'ibi kuko uriko urasaba akanoti mu underground agishaka gutera imbere bizomuca intege kuko ejo niyayabura azobura ya promo ahubwo ry'amahera baba bakwiye kuyaca barya bateye imbere